Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane kuba biriko biravugwa bigezwe ko mu gisata ca politike iba bivugwa ku bategetsi bamwe batandukanye ndetse n'ibindi biba biriko biravuga hirya no hino kw'isi. Na makuru rero tuza kugaruka cyane kuba biriko biravugwa muri politike. Hari abavuga ko Hussein Rajab yasaba ikigongwe Petero Nkurunziza yari kumubabarira akamugarukana mu ruhongore, ariko abo ngo nabatazi hagati ya Rajab na Nkurunziza wari umukuru ku wundi. Tugaruke gato kuvyo Petero Nkurunziza ubwiwe yivugiye. Nkurunziza ubwiwe yarivugiye ko Hussein Rajab ari se wiwe wa politiki inyuma ya se amuvyara. Yavuze uko kuko ivyo yageze ko vyose yabikesha Imana yabicishije kuri Rajab. Cari igihe bari imbere y'umuvyeyi wa Nkurunziza Ingozi, ari naho baca bakatira Rajab igice cy'itongo nk'ikimenyetso cy'uko bamugize udasanzwe mu muryango wabo. Benshi barazi ko hari igihe Petero Nkurunziza yigeze gusaba imbabazi Rajab igihe ari mu mpimba. Rajab nawe akamubwira ko atari we yosabwe ikigongwe, nyabona akwiye gutuma kikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD FDD kujya yabikoze yonone ibintu, hanyuma agasaba ikigongwe bagumya banga bose kuba yarabahemukiye inyuma yaho bamwizereye mu ikoraniro kaminuza Igitega. Inyuma yaho ace asora kandi itangaza bicishije kumbonesha kure asaba ikigongwa abarundi bose kuba yarabahemukiye mu guhindura umugambwe bashigikiye ukiri umuhari bakawuhunda amajwi yatumye abo mukuru w'igihugu. Kubwiwe uwo mugambwe ukaba warahindutse icago ku barundi, gutyo ngo bari guca baronka aho bahera mu kuyaga ibindi. Rajab yamubwiye ko aramutse amubabariye ubwiwe bagasubira kuyaga bahuza abagumya banga n'abarundi batazi ivyabaye, ngo Rajab nawe yari kuba abaye umuhemu. Nkurunziza ivyo yavyamiriye kure, yagiriza Rajab ko ashaka kumumaramaza kuko atamukuru w'igihugu yokora ibintu nk'ivyo, ahubwo yopfuma atanga imihoho. Bwabaye bwa nyuma bavuganye kuri telefone, mu nyuma vyarasubiriye bimwanka munda. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2014. Ico gihe Nkurunziza yarafise amakuru ko hari ibihangange bishobora kumugumukana bikamutegeka kurekura Rajab. Niho rero yategura kumwitanga akamusaba imbabazi azoze barasubiriye kwiyunga. Ico gihe Nkurunziza yatumye Mohamed Rukara yari umuhuza w'abarundi. Vyacishijwe mu ishusho ry'uko Mohamed Rukara yagendeye abanyororo mu mpimba kugira acagira ko abonana na Hussein Rajab. Nkuko vyemezwa n'umwe mu bari bajejwe gufata amasanamu ico gihe, avuga ko Hussein Rajab amaze kwakira Mohamed Rukara yashitse apfukama imbere yiwe arira cyane kubera ibigumbagumba vy'inkumbu n'agahinda. Ubu yariko afata amasanamu avuga ko yisanze ivyo vyabaye bifashe mu mashusho. Niho rero abajejwe umutekano wa Hussein Rajab bamutegeka kubifuta kugira ntibija habona ngo bihave vyonona ishusho y'umuhuza canke hamenyekane ayandi mabanga atari ngombwa ko aja habona. Nkuko uno abandanya bivuga ngo Rajab niho yatahuriye ko bwa bundi murantunge, ngo niho yatahuriye ko bwa bundi Rajab adapfunzwe n'ubutegetsi nkuko vyavugwa, ahubwo hari izindi mvo za politike zatuma aba muri kijya kibanza yisunze ukuntu umuhuza w'abarundi yicishije bugufi imbere yiwe. Amakuru akavuga ko Mohamed Rukara yamuhaye ubutumwa bwa Nkurunziza amusaba ko bokwibagira ivyabaye maze bagatangura bishasha, gutyo aca musubiza umwidegemvyo. Rajab ngo yamwishiye ko yobwira Nkurunziza ko agihagaze hahandi nyene ivyo akwiye gukora yabimubwiye. No kuvuga harimo gusaba imbabazi abagumya banga ndetse n'abarundi muri rusangi. Nayo ivyo gusubira kwidegemvya atari Nkurunziza azobikora kuko siwe amupfunze. Ngo niho Rukara yamubaza n'agahinda kenshi ati none gamutama dukora iki kugira uve ngaha. Nawe amwishura ati mwebwe nawo muri kumwe, no kuvuga ibihangange genda mukora ivyo mujejwe, ibindi mu bindekere ndabibona. Nishavu ryinshi Nkurunziza amaze kwakira inyishu ya Rajab ngo yaciye atahasi impapuro yarafise acavuga ati ubwibone n'ubugaba bwiwe ntabigumane, nawe azogwa mu ibohero. Nta mezi menshi yaheze Nkurunziza tumvishe Rajab yasohotse ibohero.
Amakuru akavuga ko kugira Rajabu asohoka ibohera atanumwe amenye ivyabaye yatumye umugwi w'ibihangange mu nzego z'umutekano bija gusaba udusozi tw'amafaranga nkuru nziza kugira nabo bamufashe gukuraho Rajabu mu kumugandagura kuko yanse impanuro zo gusubiza hamwe. Ivyo bihangange vyabwiye nkuru nziza ko bigiye guhenda Rajabu ko vyemeye kumusohora ibohero. Nkuru nziza atabizi bikamuherekeza gushika sose igihugu. Bugingo bizoba bimushikanye ku rubero rwa Kanyaru ngo bizoca bimuniga atogwa ikiziga. Nkuko amakuru abivuga ngo ivyo bihangange vyabwiye nkuru nziza ko we azoca asohora itangazo kumbonesha kure n'amaradiyo avugana n'agahinda kenshi k'igihugu c'u Rwanda arico caraye kigandaguye inshuti yiwe bagendanye kibanje kumuhenda ko atorotse ibohero kizomuha ubuhungiro none bamwishe ariko aragerageza kuja iwabo. Iryo tangazo ryari kwerekana ko ubutegetsi bwa nkuru nziza bwariko buritegurira kumutezurira kuko yigenjeje neza mw'ibohero mu ca kabiri c'umunyororo yari yaraciriwe, ariko ico gihugu nk'umwansi w'u Burundi kikaba gihejeje guhekura umugambwe CNDD-FDD n'igihugu. Nkuko amakuru abivuga ngo mu guha nkuru nziza ico kigufa Rajabu yashatse ko nihagira inkuru ibatoroka ikamugwa mu gutwi ko Rajabu asohoye ibohero nkuru nziza azoshashira agati mu ryinyo ko ari wa mugambi wiwe uriko urakogwa. Igituma Rajabu yabiteguye gutyo ngo nuko umugambi w'isohoka ryiwe waruzwi n'abantu benshi bivanye n'ico umwe wese yarajejwe. Umwe mu bari muri ico gikorwa akavuga ko vyari biteye ubwoba kuko muri ico gikorwa hahuriyemwo imigwi myinshi y'abajejwe umutekano, aho wasanga muhahuriye nabo mwahora mwibaza ko ari abansi ba Rajabu. Bamwe mu bihangange baragize ubwoba ku buryo hari abari bazanye ikiduga c'intambara ni ukuvuga burende abarico Rajabu azogiramwo kumva z'umutekano wiwe, ariko Rajabu aravyanka kuko vyari guhava biteza akajagari mu gisagara hagati abanyagihugu nabo bakagira ubwoba. Ariko iruhande y'ubwoba ngo vyari bibereye ijisho uravye ingene abajejwe umutekano bagera kuri ku majana 3 bari bacungereye Rajabu wabo nawe yambaye umwambaro w'abajejwe umutekano. Nkuru nziza ngo yari yaraye Ngozi nkuko yama iyo hari ikintu gikomeye kiza kuba ngo yaca duga mu gihugu hagati kugira bimworohere kuvuga ko ivyabaye atavyo yarazi. Wakubiswe n'inkuba rero yumvishe ko Rajabu yaravuye mu ibohero ariko ntiyumva ivy'ikiziga ciwe. Niho yamenyeye ko vya bihangange vyamuziritse ku katsi. Ngo yari yasundukiye mu mirima guteragira uduharage. Inkoko y'imbuto yatereye hasi vuba na bwangu abaramanutse kuraba iryo bara ryaraye riguye. Amakuru avuga ko yatumye mu mpimba intumwa zishika kuri 5 kugira zimurabire vy'ukuri ko Rajabu atawuriyo. Bose baramuhakanira ko ahari intama hasigaye ikiziriko. Amakuru akavuga ko Rajabu ari we yari afise imfunguruzo zose zibohero kuko umukuru waryo bari bagiye bajanye. Ngo yanse kugururira abanyororo bose kuko hari harimwo abagirwa n'ivyaha bikomeye, abarekuye yari kubahemukiye ubutungane bw'abahagaritse. Bikavugwa ko General Adolphe Nshimirimana mu kwitanga nkuru nziza ko atacu yari abizi ko yamubwiye ko atacu yomubaza kuko yari yamukuye mu buyobozi bw'iperereza ahashira niyo mbare. Inkuru zikavuga ko igituma Rajabu atari kubabarira nkuru nziza ari uko n'igihe hategurwa ikoraniro rya CNDD-FDD ry'Igitega mu mwaka w'2004 nkuru nziza amaze kumenya ko ari mu mategeko mashasha yari yashinzwe bari bashizemwo ko umukuru w'igihugu adashobora kuba umukuru w'umugambwe acara bagumukana ko adatwariye vyose icarimwe ivyo barimwo vyose vyovuma bipfa. Abariko baramwosha kugira hemuke baciye bamuhanura ko yoreka kwerekana icagamije hakiri kare abanza ro nk'ubukuru bw'igihugu ibisigaye azoce abitunganya akoresheje ijunja ry'umukuru w'igihugu. Ngo yaramaramaye rero kubona yerekanye umugambi wo guhemuka kare niho yaca atuma ko Rajabu ngamusaba ikigongwe. Ngico gihe Rajabu yasanze nkuru nziza afise ibitabo bibiri vy'Imana, Bibiliya mu kuboko kw'iburyo na Korowani nayo mu kubamfu. Aca amugwa mu nda amubwira ko nawe atazi ivyamubaye kuko ari shetani yari yamuhenze. Ariko nubundi ngo ahemutse niyo Rajabu mubabarira irya kabiri wari gusubira agahemaka kuko waguhemukiye irya mbere n'irya kabiri yokongera.
ngo nta mugabo atagira ubwoba rero. Nkurunziza yarabona ko kuba yagize Rajab umwansi wiwe bizomugirako ingaruka zikomeye kandi yarabibonye, gutyo ngo vyoba icigwa ku bandi basigaye mu bibanza bihambaye vya politike nabo bakahigira bikomeye, kuko atawungukira mu guhemuka. Ngo urabikora akanya gatoyi ukumva ko ari ibintu vyiza cyane, ariko iyo igihe kimaze kukurengana ngo ubona ko wahemutse. Mu yandi makuru ngo bivuye ku makuba yagiye arashikira Burundi nyuma y'intayo kwikukira, hagiye haratungwa agatoke abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi nk'abasehamakuba ku rugero rwaho n'abagiye baravuka mu nyuma batabonye ivyabaye. Bigishirizwa ku ziko ko abatutsi ari ubwoko bubi bwatumye igihugu kigwa mu ngorane nyinshi. Izo mvugo zaratsimbatajwe mu Barundi biyita ko ari abo mu bwoko bw'abahutu, gushika aho izina mututsi wese aho yaba ari yashigwa mu mugumwe n'indongozi zavugwa ko zakoze amabi, nubwo uwo yinubwe ataho yaba ahuriye nabo bagirizwa. Gufatira mu kivunga rero ko abatutsi bose bakoreye ikibabahutu vyarafashije abo mu bwoko bw'abahutu kuvyura agatima ko kwigwanira, kuko vyaboneka ko atawundi abababaye. Mugabo ikitavugwa ico gihe ngo nuko no muri abo batutsi hariho abakorerwa amabi, bagacinyizwa bakimwa ijambo n'izo ntwaro zitirirwa ubwoko bwabo. Ariko nta mututsi yari kubivuga ngo vyumvikane, kuko induru yavuga cyane yari y'igihutu. Mu vyivugo vyo guhagurutsa urugamba rwitiriwe guhabuza demokrasi, benshi bari bakenyereye mu ntumbero y'amacakubiri y'ubwoko. Ku mugaragaro havugwa imvo zo gutabara Burundi n'abarundi muri rusange. Mu mwiherero hakigishwa ko ari inzira y'urukiza iciriwe abahutu. Mu mvugo nyinshi, imvyino n'ivyese abo mu bwoko bw'abahutu berekana ko bobo baramutse bashikira ubutegetsi bazoba akarorero mu vy'intwari ibereye, kanatsinda kahise kabigishije vyinshi badashobora gukora amakosa nk'ayo abandi bakoze. Izo mvugo z'ubutwari n'ivyizere vy'akazoza keza ku Burundi zatumye urugamba rwo guhabuza demokrasi rushigikirwa na benshi mu Barundi, tudasize inyuma n'abo mu bwoko bw'abatutsi bisunga ivyivugo vy'ubutwari vyavugwa mu mihari imwe imwe. Naho bideha hariho imihari myinshi yari yubakiye ku nzigo inuka y'amacakubiri y'amoko, aho benshi bahiga ko baramutse bafashe igihugu bazoherera ababo kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi. Indongozi z'iyo mihari zozo zibwira ko mu kwihenda ko bashize imbere izo nyigisho z'amacakubiri, imihari yabo izocirumbirwa n'abarundi benshi bo mu bwoko bw'abahutu, ariko kwari uguhasha akayira. Sagaseseshwa rumuri abarundi ngo nivyabona. Imihari myinshi yahemuwe umwuka mubi yahereye mu mazina n'imitamana, ubu nta ucibika ko yigeze no kubaho, kuko na bene yo barayitaye nk'inzu z'umusaka baja kuvyinira aho ubuhiye. Umuhari wagerageje kuvyitwaramwo neza ni CNDD-FDD, niwo wareruwe n'abarundi benshi mu budasa bwabo, haba mu moko, intara no mu kwemera bawushikana ku butegetsi. Vy'ukuri gutora umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2005, abarundi bari bajeje gutora impinduka mu Burundi zigamije gutumbereza igihugu mu nzira y'urukiza, ariko kandi ntago umwonga wa CNDD-FDD wari ubuze mw'isato. Naho nyene harimwe abafise agatima k'amacakubiri, ariko ntibaronka aho bagaserurira, kuko indongozi z'umuhari zari zarateguye ingingo ruhasha kohirahira akaboneka nk'ushaka gukumira abandi abahoye amazuru intare canke ukwemera. Waza kwisonga mu ndongozi zitere kubwo bube gito ngo harimwo Hussein Rajab, abagenanye nayo barazi ko yakunda kujajura atyoza ubwoko bwiwe bw'abahutu. Umunsi umwe Hussein Rajab ariko ayagana zimwe mu ndongozi z'umugambwe, baza bumva babwiye ati, burya abo bene wacu b'abatutsi ni incabwenge, iyo bariko barafungura ibiva mu kigega cy'igihugu barambara serviette neza kugira ntibicafuze, bajeje bakianagura neza ku munwa ku buryo utopfa umenye ko hari ico bihereje. Yongera ati, ariko abahutu mu gupfungura baracuranwa bakavyisiga ku mpuzu no ku munwa, ntibibuka no kwihanagura ku buryo ubabonye wese acamenya ko bapfunguye n'ivyo bapfunguye ivyo ari vyo. Ngo nkuko bivugwa ngo ivyo Rajab yabivuza bikuye kuvyo abo bari kumwe bari bavuze ko abatutsi batwaye imyaka ishika 40 basigiye ikigega cy'igihugu kigaragara. Nabaca babwira ko mu mwaka abahutu bari bamaze ku butegetsi gusa, no kuvuga umwaka umwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2006 bari bamaze gusahura igihugu hafi ivyo abatutsi basahuye mu myaka 40.
abari baciye akenge mu mwaka wa 2005 barabonye ko mu butegetsi bwa CNDD-FDD abatutsi benshi bahawe ibibanza bidasanzwe mu ntwaro. Bikavuga ko ivyo Hussein Rajab yabikoze kuko abo batutsi bakoze ibikomeye mu gukomeza CNDD-FDD kiri umuhari barifasha gushika mu gihugu mu gucengetera kugira uwo muhari ubumugambwe. Barakora ibikomeye mu kumvisha abandi batutsi kugira bazoture CNDD-FDD mu matora basimvye upona yabareze kuva kera. Aha rero nkuko bivugwa ngo nico gituma ubuvuzi vy'amacakubiri imbere ya Hussein Rajab yaca cigwa umukenke kuko Rajab yababwira ko we ari nationaliste adakunda abamwitirira umugwi kanaka. Nkuko amakuru abivuga uko ako kanyarigabo kabamwe mu bahutu bavuga ko bobo intwaro yabizoba igitangaza, benshi muri CNDD-FDD babivuga ari uko bizeye umuhutu mwene wabo Hussein Rajab kuko babona ko afise integuro zidasanzwe arico gituma bishima imbere y'abatutsi. Nkuko Rajab yama yabivuze yarabwira abo bari kumwe ko ubwoko bw'abatutsi atari bubi ahubwo ari akagwe k'abantu kihagiye umugambwe upona kihagira n'ubutegetsi akaba ariko gakora amarorerwa atukwa abatutsi bose bimwe vy'umuryambwa atukisha umuryango. Akongera akababwira ko kandi ko hari abatutsi benshi bari mu marira kuko ako kagwi ubutabona ibintu nkabo naho yoba umututsi katamugira umutwe arico catuma abatutsi bashigikiye umari CNDD-FDD kugira uze kubakurako ako kagwi. Kubera abo bahutu rero batabitahura bo bakaba bari bizeye ko bari kumwe na kizigenzo wabo bobo ari ibitangaza ngo umunsi kagatwe ngo bahoze batwenga abatutsi nabo kabariko ya ntwaro y'abahutu ngo bahora bavuga ko izo biciro ry'imigani mu kubaka igihugu ngiri hehe. Reka tugaruke kuri ibi ngo uwoshira ku munzane akagereranya ibivuga ko vyononye n'intwaro ngo y'abatutsi mu myaka 40 hamwe n'ivyononwe n'intwaro y'abahutu mu myaka 20 bamaze ku butegetsi nihe twosanga ibara ryaraguye. Ngibi rero nibibere ikigo mu bwoko bw'abahutu bahora bihaya ko bobo ari batagatifu bo bari intungane bategwa isoni n'ibikorwa nabo basangiye ubwoko. Harabahava bavuga ko nubwo ari abahutu ariko batarimwo kuko bari mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD. Mugabo niko kuko n'igihe c'intwaro yitirirwa abatutsi bose ntibari muri prona kandi bose ntibari mu nzego ariko bose batukwa ivyakozwe na kakagwi. Ngo bafitiye ishari Hussein Rajab bamuhora ibintu nabiriya n'uburenganzira bwabo ariko ntaco bihindura kuba ngari we mugabo w'ijunja n'ijambo wa CNDD-FDD kuko kuva mu mwaka wa 2007 arekeye umugambwe abashaka kuwigira bagasanga urabakora igihugu caciye kigwa mu isanganya gushika uwo munsi. Ngo nta kibera ubusa ngo hari igihe kimwe hazoza abagabo bijunje n'ijambo bakavana igihugu muri risanganya kirimwo. Ngarera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no muhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.